What's up, my beautiful people? My name is SB. This is Mary of People. I'm back again, guys. So, guys, hari inkuru ntahora nkunda kwivangamo canke se ntahora ndabasangiza, ariko iyi nkuru yo kuva mu gihugu ca Cameroon nashaka tuyivugane ko ni inkuru ijanye n'urukundo. Ni inkuru ya babiri bahuye barakundana, banagira na bimwe bemerana, naho bitarangiye neza. Ati ni inkuru rero imeze gute canke ivuga gute canke yatanguye gute. Ico usabwa nyamba utaragira subscribe, raba neza ko wagize subscribe, hama uyigire, hanyuma ukaba naho utaragira na jeme uyigire, kuko biraduha intege. Binabaye na ngombwa nyamba ufise umwanya namba ataco bigutwara ugire na commentaire. Dutanguranye umuhungu mubona afukamye mw'ibarabara. Uyo muhungu mubona sigisuma, nta muntu yivye, eka nta n'ikibazo afitaniye n'umuntu n'umwe, ahubwo ikibazo agifitaniye n'uwo yarasanzwe yita umukunzi wiwe canke uwo yarihebeye. Ni kuvuga ni inkuru yabereye mu gihugu ca Cameroon, aho nari umuhungu hageze igihe benshi bavuga ngo gutera ivi canke proposal. Umuhungu yitwa Mitera, asanzwe yamuka mu gihugu ca Cameroon nk'uko nabivuze hejuru. Arasaba umukunzi wiwe ko yomuterera ivi kandi ntaze amwankire. Umukunzi we nawe asanzwe yitwa Leya. Nkuko ndababwiye, umusore Mitera aritegura, ageze ko atera ivi, Leya amubwira ati sinshobora kwemera wewe Mitera, haraho utarashika, hari uburyo utararonka. Mitera ntiyigeze acika intege, yaciye avuga ati kumbure umukunzi wanje hari ibiyago twobanje kugiranira, kumbure akahava akemera uru rubanza nimirije, canke se iyi nivo canke iyi level nshaka gushirako urukundo rwacu. Mitera aragendagura ico twokwita perruque canke wig, bijya imishatsi abakobwa bambara mu mutwe. Yayiguze ibihumbi 50 vy'amasefa, ni kuvuga amafaranga ya Cameroon. Arayijana, ayishikanye ku ba Leya, aradodora. Leya agisohoka canke se umuntu yasohotse ku ba Leya abona ni Mitera, kubwira Leya ati ni Mitera. Mitera ati Leya, nukuri ibuke ko ndagukunda, ibuke ivyo wansezeraniye, ibuke amasezerano dufitanye. Ati ariko uze utore, iyi ni kado yawe nakuzaniye. Leya ati gendi yuja sha ambufise iyuja. Mitera ivyo akibibona, bijya bavuga ngo ivoka ry'imbwa rikoroka rihiye, canke se ngo ntawuvuma iritararenga. Ivyo vyose uko byaba, hariho umuntu yariko arabibona. Ati yari muntu ki? Yarabibonye, abwira umushoferi wiwe ati twegere hari imbere turabe biriya biriko biraba, kumbure wosanga ari umusuma bafashe, canke se ari umuntu yagize ikindi kibazo, canke se ari umuntu ariko arahohoterwa. Ni umuririmbyi yitwa my favorite black boy wo muri Cameroon, asanzwe azwi cane ngaho muri Cameroon. Umuririmbyi yarahageze, aramubaza ati bro ni sawa, umeze neza? Ati ndaho ariko simeze neza nkuko mubibona. Ati jewe nateguye proposal y'umukunzi wanje, maze kuyitegura, umukunzi wanje arayanka. Ati rero amaze kuyanka, bunari ndamuzaniye wig yo kumusaba
ko basi uyu munsi twowimura tukawugira uyundi munsi, basi hoho nkaraba ko yobyemera, ariko ambereye ibamba. Akivyumva uyu muririmbyi Black Boy, ikintu yaciye akora nk'uko mubibona, a few moments later yaciye amuzana mu biro iwiwe, amubwira ati sinari nabiteguye kwiba nza guhura navyo, atariko sinogenda nanje ataco nkoze kuri iki ikibazo uriko uracamo canke se kuri iki kigeragezo wahuye naco. Ico yakoze yamugeneye akaganuke k'imiliyoni 5 z'amasefa, ni kuvuga n'amafaranga yo ngaho muri Cameroon basanzwe bakoresha. Aca mubwira ati mu buzima birabaho, harabaho ukuduga no kumanuka, rero mutu dukeyi naje Imana yampezagije, genda utwiyungunganyemo, urabe ko hari ico kwishitsako, urabe kumbure n'ibyo bakwagiriza ngo ntacu ufise mu minsi iri imbere ko wobikira. Umukobwa ni Leya nk'uko nabibabwiye, akivyumva yagize ati aha, ko bamuhaye ayo mafaranga n'amahirwe kuri we, ahubwo arabe afatiranye ayo mahirwe Ferena ntahave ayapfisha ubusa. Uyu no kwita idayimoni kazi yigendera muga yari yambaye umubiri w'abantu, nayo majambo nko kumufelicita, nimba atari kumufelicita by'agahemo, yari ahejeje kumubwira acumva inkuru y'ibyamubayeko. Noneho si no kubyumva, ibyo byabaye abibona, kuko Black Boy yamutoye umukobwa abona, atera amujana. Ibintu by'inkunga aba bashiki wacu canke aba bashikacu bazodukwegera ntaco batazotuzanira. Ni gute umuhungu yikokora agaca ku biti no ku mabuye, ariko akaronka ibihembo nk'ibi? Ikindi turakeje uyu muhungu y'intwari kuri iyi mpano yavuye mu ijuru ikamukorokerako. Ni ukuri Imana izomuja imbere, amaboko yiwe aze adandaze yunguka. Kandi turashimiye na Black Boy ku mfashanyo yafashije uyu musore wacu, nawe nyene agira haba yubahwa. Imana nawe nyene imuje imbere kandi isubize aho yakuye. Aha ncambaza ikibazo ku baririmbyi b'iwacu bo muri East Africa, cane cane abarundi n'abanyarwanda, ko twama tubona muri Amerika na Tanzania, Tanzania umuririmbyi ashobora kublessinga umuntu akenye cyangwa umuntu ari mu kibazo amamiliyoni, ariko twebwe ugasanga abaririmbyi bacu bari mu mabifu yo muri studio, baheranye studio, baheranye abadanseri, baheranye abafotografe. Tuvuge ko bataramenya strategy yaho aya mafaranga ava, tuvuge ko babikora nabi, tuvuge ko batazi amasoko abandi bashoramo. Nk'umufana wa media of people canke w'umuziki muri rusange wa East Africa, cyane cyane mu Burundi n'u Rwanda, wewe ubona ibi bintu byo binganye gute? Abaririmbyi bacu bakora ariko bakama mu bukene, gute bakora ariko ugasanga baracipatiza ku moto, gute bakora ariko ugasanga baracarihirwa inzu, gute bakora ugasanga kuba boriha inzu ni ikibazo. Reka twihoze kuyubaka, kuko byoho n'urundi rwego, kandi ntibikorwa na bose, na cyane cyane ko ngaha muri East Africa n'abaririmbyi bakeyi
baba bafise amazu bakuye mu muziki. My name is SB, as I'm telling you always, this is Mary of People. Make sure to subscribe, ukaba naho warayigize, like our video, binabaye ngombwa drop your comment, biradufasha, biradutera intege. Ni kuvuga ibiganiro biza biraca ngaha byinshi byibanda ku bintu ziba ziriko ziravugwa muri entertainment,